Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani. Bukeye ishengero ryari ryasigaye hakurya y'ikiyaga ribona ko hari ubwato bumwe gusa kandi ko Yesu atari yabugiyemwo kumwe n'abigishwa biwe, ariko abigishwa biwe bari bajanye. Ariko ayandi mato ava i Tiberiyada aza hafi yaho bari baririye imikate umukama ahejeje gushimira Imana. Ishengero ribonye ko Yesu atari hakiri we n'abigishwa biwe, rija mu mato rigenda i Kafarnaumi rirondera Yesu. Bamusanga rero hakurya y'ikiyaga bamubwira bati, mwigisha washitse ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndababwiye murandondera, ariko suko mwabonye ibimenyetso nuko mwiririye imikate mugahaga. Nimurondera ingihera, nimukorere ifungurwa igumye ubuzima budahera, ari umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana data yatiye. Baramubwira bati, tuze dugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana? Yesu arabishura ati, igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugerageze kuzirikana aya majambo y'Imana, tuyakuramwo na cyane inyigisho ishingiye ku kumenya ahari ubukomezi bw'umukristo. Ubukomezi bw'umukristo. Ubukomezi bw'umukristo tubibone muri aya majambo y'Imana mu gisomwa ca mbere, tubirabira muri Stefano no muri aya majambo Yesu atubwiye uyu munsi, amajambo y'inyigisho yakurikije igitangaro cyo kugaburira abantu imikate mikenya n'udufi dukenya, akabigaburira abantu barenga 5,000 vy'abagabo. Ubwa mbere dufatiye muri iki gisomwa cyo mu cambere cyo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, nugira nti mukurikiye neza dusa nk'ukumenga mutima arajabukije eklezia ku kindi kiringo cy'ubuzima, ariko arakuza umuryango w'abakristo. Haratanguye kuzaharaza ibintu mbere nogira nti biva ku kugwirirana, bigaca biza bugiye abantu barahaye bagwira. Ni byiza yuko baca batangura kuraba ingene bitunganya hagati yabo kugira ngo ukugwirirana ntigukwegane no gutakaza akanovera. Sinzi ko murabibona, sinzi umuregeze kubivuga ati, la quantité et la qualité évoluent toujours dans le sens contraire. Iyo ibintu bihaye bigwirirana ucusanga kenshi byakwa gutakaza akanovera. Ariko kandi iyo umuntu agumye ashingiye gose ku kanovera gusa, acasanga naho nyene bitugurukiye benshi. Igiharuro cyuko benshi bagabana ku bintu ugasanga gica kiba gito. Nico gituma bica bisaba kumenya kuzirikana muri mutima ingene nivyo dutegerezwa kugururira bose, kandi kuguma twugurukiye ku muntu wese, ego naho aza gwiza igiharuro c'abiyongerako, ariko agaheza akagabana ikintu c'akanovera. Ngira ngo ibyo nivyo tubona no mu buzima, ahantu biboneka cyane ku buryo mbere bisigaye bihakwa ku bantu mwabonye mwiga mu mashure atanga ivyigwa vy'akanovera, ni ibintu vy'amashure y'iki gihe cacu. Kabone umuntu ashobora kuba yejeje kaminuza adashobora kwandika une phrase minimale mu gifaransa, sujet verbe complément, ari muri kaminuza, kubera ko umenga twitayeho kugwiza, ariko ugasanga hari aho turiko turatakaza akanovera.
abari muri education barambabarira so kubinjira mugabo iko biri ko tubibona ni no kugira ngo kandi ni twese biraturaba twese. Hari igihe bamwe uza wumva ngo pati none ko barashwanira abantelefona uyo muntu ico gifaransa yo matangaza avuze ati aratumena amatwi gacu usanga no professeur mu university ntimwe mwambwigishije nibigaruka kuri mwebwe agaca tangara ati uyo yari umuna ari muri kaminuza imbere yarahejeje ntiyaciye imbere yanyu bagaca batekereza nuburoro buto karagaciyemo kugira ngo twumve ingene n'igihe ibintu canke abantu bahaye bagwirirana ntiduce twishimira gusa ko biriko biragwirirana ahubwo cutangura gushira umwitwarariko ku kanovera nigatakare ingene uko kugwirirana utegerezwa kugutunganya ku buryo udasanga akanovera kagiririyemwo ejo ugasanga nturi kurashika kuri resultat washaka ku nyungu nziza washakira ubuzima n'umuryango wose w'abantu. Aha rero nogira nti ecclesia ngo iyo tudahura ku munsi wa gatandatu turonse ibisomwa bifatanye n'umunsi mukuru w'abatumwa Filipo na Yakobo twari kumva ingene ngo ecclesia imaze kuza iragwirirana mu ntango haci hatangura kuvuka ibibazo by'abantu usanga umenga baramizwe mu bandi. Nikindi kibazo gikomeye cyama kiriho gikivyara ama crise de société. Igihe abantu bagwiriye hari gusanga hariho imigwi y'abantu bato badakomeye ugaca usanga umenga bahakwa kumigwa mu bandi benshi bakomeye. Ivyo nitubiyoye no ngahi wacu ushaka gusanga hari imigwi y'abantu baguma bagira bati twebwe turi bagiwe muhakwa kutumira kandi ugaca usanga abo bantu barashobora kuba nk'abantu bari virulent ubwoko bwacu ni bukenya burahakwa kumigwa. Mwarumvise yuko ni ibintu by'iwacu nibaza ko atawe biriko biratsitaza ukaza wumva abaganwa nabo bati abaganwa musiye mwarabibagiye abagati abaganwa muri mu bandi mugana nabo biyumva ko ari abandi bantu. Aho rero abacanze muri abo bose ntituraza je ndi muri abo musi natwe twavye ama association yacu muzotubona kandi birampimbara ko ndashobora kubahuza tangorane. Ugasanga amahari y'imigwi aba nabo ico gihe bariko baragwirirana hari abandi baca bagati hari abapfakazi batari abayahudi nitwitaweho abatumwa ngo bagaca baja hamwe voilà le réflexe nziza abantu iyo batanguye kuvyuka ibibazo ntihagira baca bagomba guca bikubiranya mutugwi ahubwo ja hamwe kugira ngo muronkere hamwe umuco wa mutima ingene ivyo bibazo bironka inzira y'inyishu nziza kugumuryango wose no kubw'abantu bose bagize umuryango. Uyu munsi hatanguye kuza haravyuka iyindi migwi murambona iyindi migwi ya ma association mbere bakanayemeza ugasanga amagroupe yo mu miryango abahondogo abenengwe sinzi abatare sinzi abetsi abaki ivyo vyose ubwavyo si bibi kuko ivyegeranya abantu wamusanga rivya bivana gusa n'ivyumviro bibegeranije uko muzovyegeraniramwo kose uko mubijamwo kose ukumva shiramwo na bindi vyose imigambwe ibiki nivyo keshi dutinya kuko usanga umenga bica bijamwe ibindi vyumviro ivyo ujamwo vyose wame wumva uti ndabigiyemo kugira ngo ndabihagararemwo nk'umwana w'Imana ubwa mbere nkorera umukama n'icitwa umuntu wese kuko umuntu wese afise ishusho y'Imana mugabo ngiye kubibamwo
fatiye hajya kugira ngo shobore kuronka aho fatira shobore kubandanya nkorera inahazwa ry'Imana muri iyo ntumbero. Inahazwa ry'Imana naryo ni yuko abantu abateretse muri ibi canke biriya bose bumva yuko bagize umuryango umwe w'Imana yise abana bayo. Tutabigize gutyo ivyo nyene Imana yaduteretsemwo aho yaduhaye urufatiro hacahindukaho twiyugaranira tugatangura gukumira abandi umenga ntibari muri uyo mugwi, bigaca bivyara induru. Nogira ni rero eklezi itanguye guca ngaho igaca yumva ko itegerezwa gutora inzira. Hari ikintu ciza dutangariramo ukumva yuko umenga biravyayaga crise, biratanguye kuvyaraga crise, akantu kakagorane katanguye kugorana mu muryango. Ikintu ca mbere ciza no guca baja hamwe, kandi kuko bagiye hamwe mutima acabaha inyishu, acabaha inzira. Bamaze kuja hamwe abatumwa bacarabona bati barabona muri mutima bati harageze ko ubutumwa buheza bukaringanizwa mwindi ngabirano shasha. Bakabona bati twebwe bangahe 12 ntidushobora guca tugenda ngo dukore vyose. Bagaca batora abadiakoni. Muri iyo crise y'ukugwira Imana igaca itanga ingabirano ya ministère y'ubudiakoni, ubutumwa bw'ubudiakoni buhera kuri aba rero ba Stefano na bamwe ba Filipo na ba Fipo. Tuzokumva ingene mutima amukoresha mu misiri imbere. Ubabanje kutubwira Stefano. Hanyuma Stefano rero numwe rero nogira nti mwanumva abantu bita ngo les enfants de la crise, ni batwebwe twakuranye n'amakrize menshi, mugabo usanga abo nyene niba Imana izana mwingabirano nziza ishaka guha ubuzima bushasha abayo. Burya abantu bazananye mu makrize bamwe bashobora kuyagwamwo nkuko ashobora kuzananamwo abantu b'abaridere baheze bakagira bati twebwe twaraciye mu makrize, tugiye kubaho ku buryo ayo makrize atobandanya kuko tuzi ingene ababaza. Mugabe ikibabaje nuko harabayaciyemo bakabandanya bayakomeza, bakabandanya bagira amafuti bagiriwe, bakanka kugurura igihe gishasha. Abantu mutwara igihugu uyu munsi, je vous avertis kw'izina ry'Imana, abantu mufise ingingi ikomeye ku gihugu, mugabe mumenye kuja hamwe kugira ngo mugire muti oya, ibintu vyababaje iki gihugu, ibintu vyababaje umuryango w'abakristo, nitwemeye yuko twebwe ducika ikiraro yuko bibandanya, ahubwo tugomba tubiheraheze duha Imana karyo ko gutangura ubuzima bushasha, ko gutangura igihe gishasha. Tugire Kristo yasi nshasha, ijuru rishasha, twuma turiko turaririmba tuvuga bize. Abantu mugomba muje mu matora. Ngiryo ijambo ry'Imana. Uko tuja mu matora byategerezwa kutubera akaryo kugira tuti oya, ubu turabonye ibyo tuvuyemo. Nidushaka kugira amatora do façade, tugomba ko duha Imana karyo kuko itugirira ubuzima bushasha. Isi nshasha ishingiye imizi mu gihugu cyitwa Burundi, muri eklezia yitwa Katolika, mu buzima bw'abantu hitwa muri Radio Maria. Hose tukumva tuti turinjiye mu gihe ca rendez-vous y'Imana. Tugire Kristo. Mwebwe mutangure kubizirikana. Turahiriwe mbere twebweho tuvyinjiyemo tugiye muri periode ya evangelisation. Karyaga papuro uzoja guha umuntu. Abatari bake muri ko murakurikirana ingene amatora agenda muri conclave. Ntimuze muraraba gusa bwa bundi butwenga umwanya wose ugasanga nibwo murimo. Genda kumenya ibintu bimwe bimwe by'umuryango wanyu.
ingene nk'ubu abakardinali batora gushika naho biyugarana kugira ngo baje imbere y'Imana, baje imbere y'Imana. Nta n'ikintu cyo hanze na kimwe kibinjirira, baje imbere y'Imana mbere bakabanza bakarahira, akarahira avuga ati jewe ndatoye Mukama uwo numva imbere yawe ko ariwe yobabereye umuryango wabawe imbere yawe. Nituze turashinata ku bihe bimwe bimwe, itegure, kuko nidufata amatora nka randevu bwa mbere y'abantu bariko baratubesha abanyapolitike n'imigambwe, ariko tuyigire randevu y'Imana. Yaha Imana ishaka kuduha igihe gishasha, ishaka kugira iti aho vyakabereye mwebwe abuyu munsi ivyo bintu mubishatse ngo bivamwo, kuko igihe ca crise cyose, igihe tugomvye ko iguma ari crise izoguma ari crise izotubabaza, ariko igihe dukoranye nkuko baca baja hamwe bakagira bati iyintu n'umutima mwiza tubitorera intumbero, havyuka ingabirano shasha, havyuka abantu bashasha. Abadiyakwe ntibari bwabeho. Stefano umuntu wa mbere azocira inzira ikomeye y'ukugururira nogira nti ugukurikira Yezu ugashushanywa nawe ntiyari bwabeho. Umenga vyawe na crise, ama crise yose ducamwo dushatse turashobora gukoranira hamwe akava mwingabirano shasha. Bivana n'ingene gusa tumenye kuyasoma nico twumva dushaka gushikako aho dushaka gushika. Stefano rero ngo yari umuntu yubahuka, agatwara ijambo ry'Imana no mu bantu ego b'Abayahudi mugabo bafise yindi mico babagereki, kuko yarasanzwe ari umuntu nawe nyene azikigereki, akabaganiriza mbere binakenewe akanabahaririza ku buryo bw'uko mutima yamuvugisha ngo vyabagura ingene bamutsinda, kuko baracazirikiye ku vy'idini ya kera, ntibumva ingene Imana hari ikintu gishasha iri kwishaka kujabutsa mu muryango wayo. Tugire Kristo. Iki ni ikintu n'uyu munsi tubona kiriko kiratera ingorane. Uzawumva ngo no muri ecclesia ngo aba traditionaliste ngo n'aba progressiste. Mu bisanzwe muri ecclesia ntihategerezwa gucumenga hari iminigano y'aba traditionaliste n'aba progressiste. Oya, twategereza twese kumva tuti turazi neza inyigisho y'abatumwa, ariko tuyugururire igihe gishasha, tumenye ingene tuyitahura mu gihe gishasha Imana iduhaye. Kuko ntawo gumazirikiye ngo ibintu bimere ngo nka kumwe nk'abandi baravuga ati niba tisimu muyironke hamwe nyene Yezu yayironka muri Yorodani. Zirikira kuko ngene ibintu vyagenze kira mwese muri Yorodani. Ni bangahe boshikare muri Yorodani? Harage mpanda batwenga nti naho muzoshikayo amazi yabatirije Yezu yaratemvye, Yorodani ruratemba, ntayo uzosanga, uzosanga yandi mazi. Kandi Yohani Batista ntuzomusangaho. Ukabona yuko umuntu ashobora kuzirikira kuvya kera bikamwugara bikamuboha, ntibibi bintu ahubwo bimwugurura ubuzima bushasha. N'abandi bashaka gukurikira ibintu bishasha, bashuye ibintu bishasha, ugacusanga bakurikiye nk'intama, ntibashizemwo umwitwariko kubanza kumva ati kuko ibishasha byose ntibibari vyiza, birakeneye discernement. Nico gituma twosaba natwe muri iyo dynamisme ya mutima mweranda, muri ubwo bushobozi bwa mutima mweranda, kwama twumva ubwa mbere aho ibintu bishingiye, ariko kandi kwama tubona neza igishasha mutima ashaka kuduha. Bisaba rero izo nguvu zukumva ko muri wewe utarimwo tubiri, utari mvange, ukunda ukuri kandi ukuri gushitse kuzuye, naho bukiri magara make, naho bukiri magara make, ukunda ico twita l'honnêteté intérieure. Benabo mutima arabakorera mu cyane.
bamwe bazi kwemera n'ukuri n'igihe koba kubagiriza canke kubahaririza. Mugabo kandi misaba kuba ari umuntu azi kurondera ego uko kuri agukunda kukamubera nk'inzimano nk'ifungurwa y'Imana. Yesu twumvise agira ati ntimukorere ingihera, korera injya izigama ubuzima budahera. Nta kintu kizigama neza ubuzima budahera kizigama inguvu mu muntu nk'ukuri kw'Imana, mbere gushikaho gucika nawe ikikugize umubiri wawe. Hajya tuheza kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mutima no mu bwenge, tukaduga kuri altari tukakugira ifungurwa yacu, kukadukingira kuzimagirika. Sinzi umuntu yigeze kubizirikana avuga ati burya mu bintu bigize inguvu za Ecclesia Katolika itaguma icikagurika imanyagurika mu tuntu ni kubera Eucharistia. None kutazoja guhenda abantu uti ndatanguye akadini gashingiye kuri Eucharistia utigeze watigwa. Hari umusenyeri yakwati mugabe ijambo ry'Imana mwese murashaka kugigisha uko mushaka gacu utangutsa kana, ariko uzogira Eucharistia ngo yeze amanuke utatiwe. Ico gituma Yesu agira ati niko ndabaha ijambo mugabo shaka ko ricika imfungurwa, ko ricika imfungurwa, guhindura ukuri kw'ijambo ryiwe, ukuri kose kuzana ineza y'ubuzima mu bantu nk'ifungurwa. Kandi tugasaba umukama kugira ngo ibipfungu vy'ukuniganira inyungu zacu canke inyungu z'utugwi twacu ntibiniga ukuri muri twebwe, ahubwo tugume twumva yuko hariho igiti kiturirwa, kuko ucuriye kaba kakubanye. Twame twumva yuko hari ahantu tudashobora nogira ntigupfa kwisigurira uko ariko kose, kuko tuba twishize mu kinyoma twebwe nyene. Umukama natwa dukomeze na mutima wiwe, mbere nuko kuri twakiriye kubandanye gukora ibitangaza vyiza vyo gukorera ubuzima. Amen.